Hello guys, nibaze ko mumeze neza umerereye hose. Narabwiye yuko nzokoma ndabazanira ibintu bimeze neza, ibintu bimeze bien. No munsi nabazaniye umuntu nabagaruka ni umuntu muri studio za KZ Media. No umuntu novuga ko mukunda cyane muri rap ndetse no mu bindi bintu bigiye bitandukanye. Reka arabibwira cyane ndamuvuge byose nibisanzwe. Ya, reka ndamubashikirize ndetse ndababwire ko muza murakora subscribe kuri YouTube ni Kelvin Zehote mu bikore mubikunze. Guys, ndabakunda cyane. Reka ndamubashikirize rero Fabelov. VP uko fresh uko bien nabose nako baradukurikirana mwese muraho murameze neza meze fresh showboy Fabelov Keshan boy gangster master n'andi menshi cyane gose Fabelov amakuru y'imisi turashibira Imana kwemeze fresh Okay, ni Fabelov tubona yuko atari karaboneka, ni Fabelov tubona yuko atari karaboneka mu ndirimbo ari umwe aguma akora amakorabo. Pourquoi bro? Navuga yuko ndiko ndakora amakolabo kubera ko nanje ibikorwa vyanje bitako birasohoka. Ubundi bwo nahora nkora amakolabo ubwo ari nzubona hasohoka amakolabo gusa nuko ibikorwa vyanje bitako birasohoka. Sawa, Fabelov twarabonye indirimbo, navuga ko indirimbo navuga yabaye hit sana muri kolabo ari kumwe n'umuntu navuga ni Gaga Blue. Indirimbo navuga yuko mwari mwise fata uyo mwana. Fabelov ndibaze uko abakunzi ba KZ Media barifuza kuryoherwa bro. Fata uyo mwana, fata uyo mwana. Iyo ndirimbo nuko navuga yuko ni indirimbo twakoze kandi turicarira. Twese dufise target yuko kuko urabona ko Gaga Blue nawe nyene yaramaze igihe navuga yuko yaramaze igihe mu Burundi. Rero byasaba yuko umuntu akoresha inguvu vy'ukuri nyene akabona ico iyo collabo yamumari. Nanje nikomeze dukorana amakolabo ntegerezwa gushiramo inguvu kugira ngo ushoye kubona ico ikumari. Sawa. Rap nayo banyihanganira kubera iki uragwaye bimeze gute? Ijwi ntirimeze neza kubera ikicishamo gatoya. Ndibaza uri muri micro ngaho iraza kumvikana bien. Ndivuze ko abakunzi ba KZ Media ijwi ntirimeze neza sinzi kubona ninjira ngaho ndagwaye gripe. Sawa, okay, turabandanya bro. Uri kuraraba umuziki wo mu Burundi kugeza uno mwanya nino saha uriko ubona ugeze he bro? Muziki muno mwanya navuga yuko ugeza no heza. Muziki raryoshe, abantu bako barasohora bose bako baritanga, ariko gusa mbwaye ikibazo nuko bariko bakurana inguvu nyinshi mugabo navuga yuko badashobora kwinjiza. Uravye ibintu vya coronavirus, ingingo zafashe kugira ngo dushe kwikingira kino kiza, ariko twe twasavye gutezurirwa. Nshimira na mutima kuba yarashiye kugenda akagira icyo avuze imbere y'umukuru w'igihugu mu gihe yashoye kwitandukanya n'abandi bamaronka ama opportunité. Hari benshi bama bayaronka mugani nta n'ivyo bashikiriza kwifotoza gusa tukabona ngo bagoro ikote ariko ataco mumbabarire, ariko ni vyiza iyo uronse kajya karyo kuvuga ikiri ku mutima kugira ico ukamariye n'abandi batashiye gushika hajya kuko si bose bashaka gushikira zijya nzego. So rero urinze uronka kajya karyo urabona mutima yararonsa umwanya wo gushobora kugira ivyiwe, ariko yemera guheba kanya avugamwo ibintu bishobora kutugira akamaro natwe aba artiste twese, sivyo? So rero navuga yuko ikibazo kiraho kubera ko abaririmbyi barakora ibikorwa vyabo ariko nta concert, nta hantu bikorwa bishobora kubahuza ngo kugira ngo bashobore kugira kiretse ibintu bimwe bimwe. Ariko urumva n'ama companies amwamwe abona abaririmbyi hari ibibazo bafise arashobora kuba arabangiriye ugaca usanga niko baragenda kuri wa murindi umuntu aba yifuza. Hari benshi bama babona abaririmbyi b'abarundi bakibaza n'abantu bafise amahera mugabo dufate nk'ubu corona, ivya corona mwarugaye ama concert ibiki mugabo tukibaza ati nk'umukunzi w'umuziki kurikana na music mbega ata concert umuziki ushobora kubinjiriza gute muri no mwanya mu Burundi bimeze gute? Bon, ata concert urashobora kwinjiza, urashobora gucisha ku ma platforms, donc kama nuze bafise ukuntu ushobora kwinjiza agafaranga kanoti. Muga turumva yuko mu Burundi nubwo
binjiza nagahera novuga yuko si yamahera nivyo nagira nshikire novuga yuko donc uza gusanga naho twinjiza hinjira ubuntu bw'intica ntikize ariko zijya concert ajya show uza gusanga umuririmbyi hariho turavye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi sinzi ivy'ahandi ngene bimeze ariko tuvuga ivyo nga mu Burundi tuvuga ivyo nga iwacu uza gusanga concert yinjiza kuruta bijya bindi so rero izo concert yo bamaze kuzugara urumva yuko hace haba ikibazo ariko na leta nitwava tuyishira ko umuzigo munini ariko mugabo kandi natwe urumva no kuraba uko ibintu bimeze kuko bakabacishiriza kuko urabona donc bofuma bavuga ati ni mufata ingingo izi nizi nka kujya ko hanze urazi ko football yabandanije bakafata ingingo akavuga ati ubu stade ijamwe abantu bangana uku zo kwinjira bimeze uku donc bafuma bafata ingingo zimwe izo mezire bazabafashe tuzozubahiriza ariko mugabo umuririmbyi ikimubeshaho kibandanye naho umuririmbyi no muhanura yuko tegezwa kubeshwaho n'ivyo gusa tegezwa kwiyungunganya no mu bundi buzima ariko mugabo ivyo ni bimwe mu bitubeshejeho cyane okay mbega Fabelov kuri uno mwanya ni Fabelov tumubura sana tukibaza ati Fabelov arafise umuntu yoba muhagarikiye muri career yiwe y'umuziki bimeze gute bro Karere yanje y'umuziki ngiriga ihagarikiwe n'Imana kabisa ya bro turazi urashoboye kandi mugabo tukakubona ku makorabo ni hubwo umukora sana nubwo ukora indirimbo yawe ukora audio gusa nta clip isohoka mbega abeshi baribaza Fabelov bigenda gute gukora umuziki nta muntu aguhagarikiye bimeze gute bro bon novuga yuko indirimbo mperuka gusohora yari ifise video yafise amasanamu mugabo novuga yuko ikintu cy'amasanamu si ikintu kinyorohera kandi turetse jewe abaremvyi benshi si ikintu kiborohera ni ikintu sakigoye ariko mugabo novuga yuko iyo udafise rero ugufasha usanga ari kibazo ari problem so rero jewe nta muntu numwe nije nifasha vyose ni jewe nije manager wa jewe ariko kandi abifuza kugira ngo tugire icyo dukoranye tuze dukorane ariko kandi abantu bafise vision kuko ari abantu uzosanga bavuga ngo reka dufashanye mugabo bashaka wewe gusa icyo bagukura ko mugabo wowe nawe ugasanga urahahombe par exemple jewe vraiment nama navuze ariko ntibumva donc bamba bari sivyo ntibavyumva cyane usanga umu artiste umuntu aramutoye avuga ati je nshaka kugufasha mugaga acakubwira ati jewe ntacyo nzoguha urabona ndakurihira studio ndakurihira video nzokurihira ibinibi promotion ariko kuvyerekeye agafaranga nawe urumva kuzobubayeho urumva ivyo rero ntihagire icyo usaba urumva mugaca musinya contrat y'imyaka nk'ingahe nk'itatu 4 2 urumva ibaze rero kumara nk'imyaka 2 udashobora gushira na 50,000 ku mufuko vraiment ari muga abakurihira byose yego barakurihira byose ni nta kibazo ariko mugo udashobora n'amayinite urinda kuvuga ngo ndongikira amayinite urumva kameme urumva yuko ivyo bintu bitabisa neza kwisanamu nka bamwe tuba dukeneye amabezo tuba dufise amabezo amwe usanga ari kibazo rero hari gihe bamwe usanga bahura n'izoka bakirukira muri izo management rimwe na rimwe ugasanga kwanza nta nico zinabaviriyemo rero gacu usanga umenga urabona imyaka tuko turajamwe ikirazira gutakaza umwanya gacu usanga waratakaje umwanya kandi uwo mwanya wari gushobora kuwubakamwe ubuzima bwawe rero nico jewe kenshi ngakura Fabelov turiko turabona muri no minsi impinduka y'umuziki ibiko biragenda biza haranaheruka kuba amatora y'urongo ya Mecare des Musiciens du Burundi tukaba twarabonye abaririmbyi benshi bagiyeyo je Fabelov naravye no kuri stat yawe uri kuravuga amajambo menshi kurya muntu yatowe Fabelov urya muntu mbega we wari wifuza ko atogwa urya canke wari wifuza ko atogwa bahe muri baje batatu bari bashinzwe avaye ko shika kuri ico ariho ikibazo ntanagije kwishura neza ariko naho ntariko ndasohora ibikorwa vy'iwanje hari ibikorwa byinshi so babirindire baza bavyumvise ibikorwa birahari ndeka kubisohora gusa bivanye n'intego umuntu afise hanyuma ngire kuri ico kibazo nibaza yuko muri Mecare des Musiciens ikintu twifuza gutora uwo tuzi neza nibaza yuko
hajya umuntu wese biba ari vyiza yuko uza mu matora ugatora umuntu uzi neza ukavuga ati antuko umuntu ndahuzi neza pana kutatonesha canke gufana canke ngo kubera ko ngo umuntu ngo kunuku no banza utohoza umuntu umenye hanyuma ni wamara kumenya uwari we urashobora kugira ibakwe yuko ushobora kumenya ati eske yo maririki jene novuga yuko Crazy Bright yari mubona ifuriza amahigwe yari mubona ifuriza amahigwe ariko bose uko bariko baritoza vraiment novuga yuko bose bari bafise umwe wese ikarite novuga umuntu yashaka kuvuga ati iyi karite vraiment umuntu yashaka kuyimutorera rero sinokurirwa ndavuga ngo urumva ngo ubu niwe yategezwa gutsinda cyane iki niki ariko bivanye n'ingene yari nka famille yanje kuko Bright narumvise yuko yagukoreye imiziki myinshi ibintu bene kuva ciga primaire ngenda muri studio yiwe nambaye agakabutura n'agashati za kaki aranzi kuva kera ariko nanje ndamuzi na urumva kuva iyo myaka ciga ama primaire gushika peze secondaire uva yuko twaricaranye umwanya munini tuganira ndamenye uwari we naramenya uwundi sasa rero ndinze ndamutora nobanza icyo noye rero kubw'ivyo rero nico ituma nibaza yuko ariko ntibisigura yuko bajya uko bari gutsinda ko harimo wari gukora nabi ntavyo nzi kiretse yuko umuntu aguma ari umuntu gusa sawa muga twarabonye wewe washigikira benshi narabona Edite wanashima mu bantu navuga yuko kenshi twakunda kuganira cyane navuga yuko adakunda no kunyirengagiza mu bintu bimwe sawa ya Big Fizzo kabuze umubano wiwe na jewe navuga yuko ari umubano mwiza Cedric Bangi ari mu bantu novuga bakera bashoboye konferisita n'umuririmbyi wa kera Cedric Bangi akimbona ubwiwe ndibuka yuko twize guhurira ahantu bita kuri hajya muri centre ville hajya kuri Bata twahuriye hajya ndibuka vraiment yuko yanyeretse bon jewe d'ailleurs nishiramo yuko kuko haraciye igihe ico gihe sinibaza yuko bajya baririmbyi bakera bita abaririmbyi bizi generation mugabo sanga no muntu vraiment ngira rap umubwiye rap yumva Fabelov so yeah n'umuntu vraiment nkunda nawe nkunda cyane bivanye nawe nyene umutima ashira mu muziki ngene yifuza ngene umuziki wotera imbere yeah ariko rero muri ivyo byose umva habura nabiri agatsinda umwe okay uri kuraraba Fabelov ngoma dusimbere gatoya ku ndirimbo yasohotse ari challenge ya kingorongoro njenje yarasavye yuko nabandi boyikorera challenge Fabelov kuki utashimye kuyikorera challenge kandi we warigeze gusora challenge mugana nawe ntiyayikora byagenze we ni kuko utifuje basi kuyikora kwanza ndamusabara aba rapper bose mu Burundi ndabwire yuko mwoza murakora donc twoza turakora kugira ngo dufashanye hip hop y'u Burundi biboneke yuko nyene tuyirimo sivyo ariko icyatumye ntayikora irya challenge nibaza ko nawe nyene ngira ntiyavyidoge kuko arazi nawe ikosa yo yarakoze nibaza ko yo yaridoze so cyatubwira ko tukiraho nyene bavuze ati arazi ikosa yakoze niryo kosa niryahe niryo nyene ngira mvuge so jewe nibaza yuko kingorongoro igihe nakora indirimbo yitwa Master yeah narayitanze ku barapere bose ndibuka ko yaciye agenda akora ama interview menshi yaponda wewe canke vyagenda gute ndibuka ijambo yagenda aravuga yavuga ngo sinshobora gukora ibintu vy'ama challenge challenge n'umugabo tukabona nawe aciye ayikora njenje kandi indirimbo igeze kure mugabo tukabona indirimbo ya bien indirimbo nziza jewe ariko sinakunze uko kuntu yitwaye agenda mu interview savuga yuko ati challenge n'umuziki upfa ntavyo azigera akora kandi imiziki yiwe yamakora yawukoze voilà rero maze kubibona bijya kitavuga ati est-ce que umuntu donc bisigura yuko yariko aravuga bijya kugira yicu intuze rya challenge yanje tu donc yarafise mission yo kwica challenge yanje ya Master ubu rero rasohoye yiwe ashaka ko dukuzi yiwe donc nivyo rero
nabonye umenga bon norengana nyene ya irya ndirimbo vyarabonetse yuko yaririmbye bivuye ku ma award ya platform show yatanzwe nawe Fabelov tukabona ntibigeze bagushirayo irya bijya bintu vyagenze gutebwa oya nari ndimo mu ba nomine warimwo sinashoboye gutorwa twarumvise yuko vyarimwo ubusuma ibintu bene ivyo bigiye bitandukanye byo bimeze gute kuri wewe bon je nibaza bobo ukuntu babisiguye baravuze yuko ba donc ngo baraba abantu ngo ko batoye hariya ariko ivyo navyo urumva vyari binyegeje kuko nta hantu twabona vyanditse ngo tubibone wabona bakono mati donc wabona ngo naka ngo niwe batoye cyane ariko icyonzi cyo nanje abafana banje baratoye cyane gose sinibaza ko kingorongoro afise abafana bo hava bansumvya kwere kingorongoro aho uri kabisa sinibaza ko abafana benshi kwere kusumvya man so ariko peut-être ko ngira bo babishizemo umwete nyinshi ariko muga ivyo nabona nanje twe dufise organisation abafana bari bafise organisation kuntu babigize donc barakora du jour au jour donc barakora umwanya wose bakanyereka yuko barakora cyane gose ariko je nta kimwe kuba barayimuhaye dayo ryari n'iryambere ayirohose ryari ryambere bamaze kuronka abadisinga tugira ko natanga kuronka ubushimwe je kuva ntaranatangwa no kwiririmbana man ego ndavyibuka natanga kuronka waravuze yuko ari group watangiye kuririmbamwo ego nkiri muri serious nigga hanyuma ndasubira tuja kuri Salama uwo kingorongoro nyine turi kumwe nabo bandi barapere bose turi kumwe ndibuka ko kuri radio televiziyo Salama jewe natsindiye agashimwe naho nyene barakama hanyuma ijya Buja Music Award ndayironka hanyuma kuri Buja FM baramaka nuze agashimwe naho nyene kinuze ku muntu yaranze ukwezi mugabo ata muntu numwe arigera aronka amanota nkayo naronse gushika kuri no munota yari indirimbo yitwa Zana Kamera hanyuma kuri ntuze kuri RFM naho nyene ndatsinda nk'umuririmbyi w'umwaka rero nibaze ko ubushimwe maze kuronka nubwo ariko kandi narahawe n'umudari kuba narabaye umuntu yavyitwayemo neza muri jury yo gukoso yo kugira abantu z'abantu muri nari president wa jury ico gihe so okay Fabelov uri kuraraba rap yo mu Burundi niya yubu niya kera bitandukaniye niya ubona iriko iraduga niya ubona iriko iragira hishitse bro bon je kwanza suye gato kuri ivyo vya kingorongoro navuga yuko ubiravye nawe nyene ngira yarakubabaje kingorongoro sukuvuga ngo yaratubabaje ahubwo watubabaje no wabiteguye kuko ibintu nkabirya ugumye bitegura hazogerayo natwe kugira twinjiye mu higanwa ndakuturiha hazogerayo kuko ntitwemera izina tuba twubatse igihe narabonye abantu baza bari cyane narabonye byababanje abantu benshi narabonye Bifes yarapostinze benshi jewe ntavyo nigeze mvuga ko mugabo ni utigeze Jesse ntiwigeze unabonekana nigeze ndanabonekana muri kijya kibanza kuko waduzi uko tarimo no sikuvuga ngo naratumye je nari ngwaye mugabo naravuze ati eske ivyo bintu mbona batigeze bananyibutsa ati ba invitation gaje nije nabibukije invitation man ndabaza ati bimeze gute eske ngoke nguraza utore invitation hana bitavuga ati yinuze donc i respect bashwa ku umuntu w'umunomine avuga ati eske buba batanga ama miliyoni angahe kuri zi award ku buryo buva kumenga twebwe nitwe dutegezwa kubarondera so rero nibaza yuko ibintu bazora bitegura neza kandi abaririmbyi baba respect ibakwiriye ibabereye so hanyuma kandi ikindi kintu naco novuga nuko kingorongoro wenyine ubwiwe bayimuhaye irya award nibaza n'abanyene yaratwenze kubera jewe vraiment sinobesha vraiment ngo nje hari à côté ngo à gauche à droite jewe vraiment narinzi yo kuvuza ati umurapere wambere Fabelov jewe bategezwa kuyiha kuko je nije nagumye muri hip hop nije nayigumyemwo ndanakora na album nta murapere muri abo bose bafise muze album bo barasohoye ariko je narakoze album y'indirimbo 16 urumva indirimbo 16 hanyuma
ndakora amakolabo atandukanye ndakora indirimbo ziwanje harimo n'izibona ariko rero bavuze umurapere nkaca numva umuntu atigeze akora n'indirimbo nimwe usanga ari hatari bacanga amani peut-être ahubwo abantu icyo biyumvira ati ngira nitwaye hanaka muri aba babiri hava ikibazo. Fabelov none warumvise yuko ushobora gusubira muri ntuze niyo basura kuvyorganiza ibyo vy'ama award uzoje canke bimeze gute? Bon tuzobanza kubaza kwana ngene vyorganije apana ko bazopfa kutunomina badushireyo ego bazodushirayo nivyo niteka kudushirayo ariko kandi bazoce bihutira no kutubwira ngene vyorganije ukuntu vyorganije abereka amanota batubwire vyose atubwire ati bimeze uku tuzokota uku kuko ntibibaho umuririmbyi icanke umuntu ashobora gutorwa kubera amanota gusa hatagiyemwo jiri kamwe ivyo bintu nibiri professionnel man professionnel sasa rero turashaka le professionnalisme mu bintu vyacu vyo mu Burundi pana kwama hahandi baguma babona ko ibintu vyo mu Burundi bikiri hasi so rero kumva yuko ushobora gutora abantu ata jiri irimwo urumva yuko ivyo bintu biba bikenye le professionnalisme kuko jiri niraba ati eske aba bantu batoye batoye nivyo mugabo natwe nkatwe tugiye kuraba nivyo we Sando bashaka kugutora ku manota 5 je bakanura ku manota 100 urumva iyo kare nini rero muri ico gihe jiri ashobora gukora ivyayo mugabo ntibo kugira uwa mbere baronsa 5 kandi nawe zijana urumva nivyo mugabo barashobora iyo dushizemo effort twese urashobora kuronka 60 nanje nkaronka 50 jewe 50 nkatsinda bivanye n'ingene babona ibikorwa umuntu yabikoze sawa. Fabelov narinda kwajija ati rap ya kera niyo ubona bige bitandukaniye hebro niyo ubona ikirashikana umuziki wa rap bon rap ya kera niyo aho bitandukaniye ni kubera ko rap ya kera benshi bayikora donc wumva nyene ko ariyo ntego bafise sawa donc wumva nyene ko bafise intego yo guteza imbere hip hop donc ukabona ko ariyo swing yabo mugaporo moma rap ayiririmba kugira ngo yerekane gusa ko azira mugabo ugasanga si ukugura ukuri bana ngo turi mu muziki wa businessman ngo turi muri businessman kandi n'abafana bamwe bagaca baba influence uva ngo ifo kuhindura imidiho ngo urabona ngo muri muziki wa business none twebwe umuziki tukura he ntidufise iyo twawuvomye hariya hanze none mwebwe ivyo bintu mukora mwabivomye he konzi guhera muri Etats-Unis man Serinde nta musi wari maririmba hip hop nta musi wari ndabibona Serinde yaririmba uwundi mudiho ntuze Rick Ross mwigira cyane Tupac yari inzafa adacanze ntuze Bob Marley nuko tumva abandi baririmbyi baririmba neza ariko yagumye kuri reggae banuze nuwahe muririmbyi w'icyamamare murigira mubona aririmba imidiho 2 cyangwa 3 so rero kubw'ivyo rero iyo rap ikenye abantu rero bavuga ati mu Burundi hari mu Burundi ninda harayigumamwo bon jewe vraiment ndakunda kwivuga ni wewe nyene hariho nabandi uga batazwi cyane ariko barahari sawa bro big up sana kuba washitse nga thanks sana amano hanyuma welcome sivyo none banza usezera kunzi kwanza ba KZ Media bo nababaniye sinarivye ariko reka nabagira akanyuma fatiye mwana iyo irancanga gato igihe kinini nta reka nabagira akantu gato juste 30 secondes sivyo Menga chiri vesi murabe muri face mugana bwiwe gukina gakina byiki gangster kepi kuri écouteur chini Timbaland ivuka giwe mukurira yivugira Raven no mu bring nigga king future nigga young swagger Wesley cool name nigga Babylon kuri love nta bukiriro wangitanga imyotsi raba haji vyakimiriro sivye inkofero ugiye gukura ipanaro mwite rapper muri kazoza raba inyambaro byose nise kugasaka style kuri dano kunyifato zibesha kuvuga izina tototan fise dream kazoshira bose chin isasi givira ku cyuma zirukana jin uramukanya tunatanga cyangwa kono genda pole sana na machese thank you kwa mwadukwirikiranye your boy Fabelov sawa bakunzi ba KZ Media n'abazaniye Fabelov ndi bazara baryohe sana guys bandayira mukora subscribe kuri YouTube ni Kevin Zehot Facebook Kevin Zehot Media mukore mubikunze guys ndabakunda cyane ndabwira ati big up sana kuno mwamudushikira muwame mubikora kujya nyene bye bye.